Ya Mungu anasema kama unipata saidia na wenzako. Kama unipata hata kidogo kichangie na wenzako. Sasa leo ndo nikasema acha nijipige huku na huku nione kama ndapata hata mwai kidogo juu na wewe uko na stress mengi, uko na majukumu mengi, nikasema acha nikuje nione kama tutaweza kuchangia kidogo na wewe ufete kama wengine wazazi. Kabisa nashukuru. Nashukuru kwa kunisaidia juu mtoto ni wa watu wote. Kama nililea watoto niliona ni watoto banahangaika. Bali nilomba mbarabara nikasema hapana. Mungu kama atanipa anipatie nitoshike na watoto. Nikipata nashukuru, Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Kingine kinaomba kama mnaweza kuwa na uwezo watoto wasome. Tu sina uwezo. Banasoma kwa bure mkirundi lakini Unasema sawa mama? Salama. Uko bien? Watoto mko bien? Bwana. Na tutashimye cyane kuyiri, turashimye Imana kuba twashoboye kuza neza nga twashika neza. Ntuka adresse yari yangoye. Mugabo bwana nagerageje nyine kurondera mugana ironse kandi ndashimye Imana cyane. Salama mko bien? Tunashukuru. Bebe uko bien? Anaumwa? Hapana, ni mafuta hii. Nilikuwa nimeona iko hivi. Na mko bien? Bon, nkuko mubona ngaha mimi ni msanii wa Burundi, naitwa Alvin Smith, nafanya music, nafanya na comedy. Nakuona kama na mimi afure kuona macho kwa macho. Unaona TV? Uma YouTube ya wengine wanavyokuwa wanaangalia ma comedy na wanafanya kwa. Ndio. Sasa unaona bon leo ni siku kuu ya mama. Uno mukuru wa mama kandi murazi ico abamama tubariye. Mwese murabizi abamama bavuga yuko niyo mana ya kabiri. Havuye Imana abamama nibo Imana ya kabiri. Bisigura yuko abamama n'abantu bo kubaha cyane, kuraza umuntu kugira gutware amezi 9 mu nda, aguma gutigitana, aguma mugora umutera imigere. Murazi ngine hari abana bakubagana nka je mama wanje yambwiye ngo naguma ndamutera imigere umengo ndumukarateka. Urumva ibintu bigoye cyane vuba. Rero uce wibaza ivyo bintu byose mu vyaba yaraciyemwo, kuvukira umwana, kuvukira mu nda deja, kuva kuvyara, ugira iki, ukura. Urazi ngine abana tugorana tuguma tugwara, kandi murazi ko umuvyeyi yavyaye umubebe, urazi ko mujero umuvyeyi ntaryama. Uce warora rero ivyo bintu byose mu vyaba aciyemwo. Urumva bisigaye yuko abavyeyi n'abantu bo kubahwa cyane, abavyeyi n'abantu bo kuha agaciro. Niyo mpamvu mu Kirundi kati bavuga ngo uhomba nyina. Kuko bon murumva maramu niyo mpamvu mugani w'Ikirundi bavuga uhomba nyina. None ko atavuze ngo uhomba umwana cyangwa ahombase, kuko babonye nyina w'umuntu n'ikindi kintu. Donc ni kintu kigenda ntikigaruke. Gusa sasa unasikia mama mimi nimekuwa nimepatafuta hapa. Walikuwa wananiambia kama uko na watoto hapo unalea ni wanga waine, donc afisa bana bane bose bifu vyareze nabi uyu batatu. Murumva ngaho mucya muvyumva nawe ufisa bana bane nabandi batatu bikiba indwi sivyo kati. Urumva abana indwi mwese murabibona, murazi ubuzima bw'abantu bamwe hari igihe usanga ibintu bigoranye,
ucugira n'abana bangahe bose ureze urumva karasiyo urumva bose kugira ngo baje abandi usanganye nafise umutahe mugabo gusanganya muto cyangwa bon ndeswe n'ivyo umuntu gusa amazi kuba afise abana areze n'umuntu wo gufashwa kuko nawe nyine deja abayihaye iyo pen yo gufasha abana deja. Sasa mama mie niko hapa kama niko msanii wa Burundi. Mie nimekuja na hii Ndaha TV ya nimeona siwezi kuja hivyo, acha nitafute mtu wa kunishindikiza, unaona. Nikasema ngoja nije, unaona leo ni sikukuu ya wazazi, unaona. Na mamangu kule nilikuwa nishamuona, nilikuwa nishamwachia hata ndogo, nimemuuzia kitenge. Nikasema nikasema mamangu wewe shika hizi tanani hii. Nikasema sasa bon leo hicho nokora, wao Mungu anasema kama unipata saidia na wenzako. Kama unipata hata kidogo kichangie na wenzako. Sasa leo ndo nikasema acha nijipige huku na huku nione kama ndapata hata mwa kidogo juu na wewe uko na stress mengi, uko na majukumu mengi. Nikasema acha nikuje nione kama tutaweza kuchangia kidogo na wewe ufete kama wengine wazazi. Sikupata franga ya kusema nikuze kitenge basi kicha ba mama nyene musi mukuru wa mama mugabo na chemvuga mbugi akija kitenge azochambara ntabwo azochambara n'abana mugabo ibigiba ibintu nzanye azobisangira n'abana kandi byashobora kumara iminsi ariko arabisangira n'abana. Rero bon niyo mpamvu na chemvuga ure tukuzanire kugira nawe sana kabisa. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Merci sana sana, nashukuru. Mungu awabariki kabisa, nashukuru kwa kunisaidia juu mtoto ni watu wote. Kama nililea watoto niliona watoto wanahangaika, bali nilomba mbarabara, nikasema hapana, Mungu kama atanipa anipatie nitoshike na watoto. Nikipata nashukuru. Mungu awabariki sana. Kingine kinaomba kama mnaweza kuwa na uwezo watoto wasome, juu sina uwezo. Banasoma kwa bure mu Kirundi lakini banalomba vitu vingi vilinishinda na bangu abasomi. Nikasema haki kwa wote, bangu baikale na aba baikale, munisaidie kweli na baomba watoto basome, juu mtoto akisoma maisha yake ya kesho itaendelea. Kama asomi hakuna kitu. Mungu awabariki sana. Asante. Muravyumva mwese bakunzi wa Ndaha TV, ubuzima no gufashanya urumva yuko n'abana yatowe bamusabye ko bafasha, urumva arabafashije kandi urumva abana ntibiga cyavuga ati abana banje ntibo kwiga hama abandi bana ntibige, donc bose bafuma basi bahagarika amashuri. Donc no kugira bahagarika amashuri bisigura yuko ibintu by'uburyo byamugoye. Nkuko no musi je nagize iki kintu nerekanye ngaha, murabona yuko nta bon antukaje sino byishoboza ngo fashe byose mugabo uwo bafise na dukeya cyane uwo bafise nk'amakaye twese turashobora kuja hamwe. Antukaje ndibaza ndashobora kuvugana na manager wa Ndaha TV kugira ngo turabe yuko tushobora gufasha basi swate nimba tuzogura amakaye na uniform, abandi bantu mubona yuko mwogira ico mufashije namwe ibye murashobora swate mugasa muraterera n'amake make mukagura n'utuntu. Antukaje bon sinibaza yuko amahera cyane yo bakenewe murashobora nkuko navuze twe genda shobora kuzokwiko cyane tamfe pa mama mie uwezo niko nao sina mimi siko patrol lakini kidogo chenye Mungu ananipa minda partajaka watoto ni basaba minda yu agisi tongea na huyu sister wangu wa Ndaha TV tuye kisi tuanza kuya bitu ya uniforme na makaye kusema watoto waende ku masomo. Alafu kuna watu bengi, hari abantu benshi muri ko murakurikirana ikiganiro ndazi, hari abantu benshi twese kuya dushike ngaha twarafashijwe. Jewe n'abantu benshi cyane bamfashije sinobadondagura ngo ndabamare. Mwese murabizi ndazi ni benshi ariko barakiganiro wamfashije wese jana kugira nshobore gushika handi. Imana ibashimire, Imana ibahezagire cyane, nanjye ndabashimiye cyane nkuko mwafashije, nkuko najewe uno munsi ndiko ndafasha, ni nkuko mushobora kuraba namwebwe ico mufashije kandi antuka muzoba mukoze cyane, sivyo mama? Yeba uno munsi n'umunsi mukuru wa mama arafise abana 7 naje nyumviriye ngiki nokora kuriwe kuko urabona afise abana. Umunsi mukuru urumva n'umunsi mukuru wo kuryoherwa, iba ari fete y'aba mama arakene gusangira n'abana biwe. Rero no mpamvu nakemvuga reka nzane ivyo nzanye, hari umuceri, hari ibiharage, hariho n'ibindi baza kuyibona. Ndibaza no munsi byashobora kugenda neza, byashobora gufasha nka insomene twagaburira abana. Yego antuka
abariko barabona ikiganiro murashobora kuraba ico muterereye aba mu bwiza kujya gatandatu ni numero combien ya ni 6 numero 30 et 4 ego tura muri 634 ni 634 ni mama nani mama Jemima yitwa mama Jemima 634 mu bwiza donc uwo bafise wese cyaterera nimba uri kure surtout ku bantu bari ku Imana ku bantu Imana yahizagiye aho twita aba diaspora nibo bantu bon donc bari mu bantu bateje imbere abantu benshi mu Burundi naje ndimwo sigura yuko niyo mu mama murabona yuko afise ikibazo gikomeye cyane rero toshaka kubasaba yuko nimba uba uri kure urashobora kwegera jewe cyangwa kwegera ukawandikira kuri Ndaha TV hama nimba arakantu ushaka guterera ukazugaterera hama tukazuka mushikanira sans problème sieti ndio nta kindi kintu wifuza yuko abantu bagufasha na unajua kama hapa mubarabara nilikuwa tuzama vitu hapo kwa barabara hivi kuna tufukuza nilikuwa na mtai natuza maavoka mabitika lakini hivi tunachuruzia tu humu mwenye anajua kama tunachuruza anakia kutushorea na kama mnaweza kuwa na kafranga mniongezee mtai naweza shukuru mtai tu juma tu apate hata za maragi juma mtanipatia kila siku ifo na mimi nijipiganishe na mimi nitafute juu nishatia kama ni majukumu yangu kama Mungu mtafika kunisaidia lakini ni majukumu yangu mnaweza nisaidia sana muravyumva namwe yarafise ngo agatayi nyene kandi yacuruza ngaho kwibarabara mugabo murabizi namwe ari gihe ibintu bihinduka gasanga batangwe kubirukana bakababuza ko bacuruza ngaho urumva rero bacururiza mu rugo donc utabizi yuko adandaza ivyo bintu ntavishobora kumenya kandi urumva rero bica bimugora kubaho kuko ibidandazwa vyiwe ntibiboneka hajya hanze rero nukuraba yuko dushobora gukora ikintu kuri we tumufashe nkuko natwebwe twafashijwe antuka iyo ufashije umuntu ntushobora iyo ufashije umuntu answaye basema tenda wema wende zako donc iyo ufashije umuntu ntiwitege yuko akwishura mugabo umenye yuko byose vy'uri kurakora Imana ibikira kubona kandi Imana irashobora guhizagira byinshi biciye kuri ivyo donc iyo utanze haje ukuye Imana irahagira double niko yimeze mama mimi sina cha kukupa cha hatari mimi uwezo wangu nilikuwa ni huyo lakini nimekuwa nimeongea na nani hiyo Ndaha TV nikasema ngoja basi tufanye kitu alafu tuone kama tutakupa hata kanani ka envelope kadogo anatanda unaona hapo hakuna mafuta pako tumeita vyakula vingi kuna sota kuna bezo ya mafuta ya nani hii ya kitunguu unaweza kuna nini antuka twibwe ikintu twari dufise twoshobora gutanga twoshobora guterera kugira ngo ashobore kwiteza imbere nawe nyene ubao nundi ashobora guterera kugira ngo tushobore kumuronsa gataye mama mimi naenda kujipiga na mimi naenda kuongea na bakubwa yangu kwa ndugu yangu sana merci sana Mungu awabariki abazidishie kwenye hivi bilitoka bajazie kabisa na muendelee na roho ya kusaidia na wengine kisi mnanisaidia na mimi Mungu awabariki kabisa merci sana merci Mungu awazidishie nashukuru karibu tena hata siku nyingine mko huru karibuni sana Hego nkuko mubibona nuko byari bimeze umunsi mukuru wa mama niki twashaka gukora nyine ikintu gito twari dufise turavuga reka tuze tucerekane twerekane ingufu zacu kumbure uno munsi nije ndabikoze ejo bizokora wewe ejo bikora ubundi hama Imana izo duhezagira biciye kuri ivyo kuko urabona aho se turi twebwe site twahishikanye abantu benshi badufashije n'Imana irimwo daye uko Imana ikora mu bantu iyo nkuje natanze iki donc n'Imana yashase ko afungura biciye kuri jewe nkuko na jewe ari ibintu byinshi nashiseko nafashije n'abandi bantu donc byose ni kubw'Imana Imana donc je nararonse biciye kuri abo bantu rero ndashimiye cyane Katya sinzi ko ufite ico abakunzi ba Ndaha TV mwese mudukurikirana kuri mwebwe muza kubona uko murakurikirana ikiganiro sugushaka kuvuga ngo mushatse kwiyerekana ni kugira babahe akarorero canke kuri no munsi ku muvyeyi wese ahari hose areza abana batari gwiwe ariko yagize initiative yo gushobora kurera aba bana
rero umwe wese kubyashoboye yufasha kandi ntibagira kuba tubambwiye subscribe mwe mutarayikora muyikore hama mupartage cyane cyane nk'iki kiganiro cyo gufasha umuvyeyi kuri uyu munsi mukuru w'aba mama muyipartage kugira n'abandi mushobore kubasangiza ubutumwa. Icyo nashaka kongereza ko nuko Kati yabivuze kuba twagize iki kintu ntisukuvuga ngo twacatse kwiyerekana no kuko byose birashoboka turashobora kubikora ata n'umwe abizi mugabo tubikoza ata n'umwe abizi urumva biba bigoye cyane niba twashoboye gukora uko turazana kamera nuko ndazi hari abantu benshi cyane bafite umutima wo gufasha umutima w'igigongo hari abantu benshi cyane Imana yabakuye kure kugira nabo nyine bavuga nagiye ndazi yo navuye sinubura gufasha abandi niba twazanye kamera sukuvuga ngo twashatse kwiyerekana ahubwo twashatse kwereka abandi bafite umutima wo gufasha bashobore gufasha bashobore kugira icyo baterereye kuko antuka murabizi twese ntituri bamwe nimba Imana yaraguhezagiye nimba ubayeho neza hari abandi bantu bafite ibintu bitandukanye bafite ingorane zitandukanye rero kugerageza tuze turafashanya ndabisubiyemo nimba twazanye kamera ntitwashatse kwiyerekana ahubwo twashatse kwereka abandi yuko hari abantu bafite ingorane zitandukanye ahubwo ko ufise gitoya urashobora guterera nawe nyine kugira ngo bashobore gutera imbere mbwa icyo nabona ko cyo twamufasha kuri uno mwanya cyangwa muri ibi bihe nuko twamuronsa gataye je nashoboye gutanga ka envelope gatoya nkuko twavuze ntitwagenga kwiyerekana ntitwovuga ibirimo mugabo gatoya tugasangira urashobora kufisa kandi wowe ugasanga mugenzi wawe nawe ashaka guterera mugenzi wawe nawe twese tuzocanga amatura ariko twomuronsa umutayi ku buryo azobandanya yifasha ko ntitwoguma tumufasha misi yose nkuko yabivuze arashaka nawe nyene afuma saronka gatayi ku buryo yobandanya yiteza imbere wenyene mu buzima antwa ndibaza nivyo sinzi yuko hari cyo kongerera ko mama sina vingine lakini nabashukuru sana sana Mungu awabariki Mungu awazidishie kwenye mulitoa hivi Mungu awabariki sana tena waongezee na wajazie kabisa mfuko wenu usikauki Mungu awabariki sana Mungu awabariki nashukuru sana nashukuru juu mtoto ni wa watu wote kama mulifika kunisaidia na wengine mtabasaidia Mungu awabariki ego turabashimiye cyane antuka cyo twashatse ni iki twashatse yuko mwebwe mubibona na mwebwe nkuko no munsi twasubiye gufasha bashaka yuko na mwebwe ejo mushobora kugerageza mufashe sivyo none wewe Petro unaitwa nani ba na wewe Safi na wewe witwa gute Anje jina lako nani wewe Sada nawe hapa ni wako ndo wangu na una kanunda huko anacheza ya naona wewe sawa bon ndibaza ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro cacu ndibaza byinshi babivuze asigaye nanje nk'umujournaliste wo Nda TV ngo banababwiye mukore subscribe tarayikora mugire j'aime mukomante cyane cyane nk'abashaka gufasha hariyo numero ya Nda TV icako kuri mbere ya video murabibona ushaka gufasha urashaka kwandika kuri iyo numero ari message utanga ari buryo ubunaburiya mushaka gutanga mwashaka kwica kuri iyo numero mugatanga interano yanyu muri kino kiganiro cacu umuvyeyi yavuze yuko aba afise abana indwi nta numwe yiga kandi aravuga ati naho mu mashure ya leta ajya twita ama école publique basa amahera make mugabo urumva ntibari amahera y'ishure mugabo hari nk'amahera ngo yo gukoropa ngo ya bibliothèque y'ibitabo ati na mahera menshi kubana indwi ntivyoroshe n'umuvyeyi yovuga ati yo bakora ayo mahera n'amahera menshi cyane ku muvyeyi mubona nk'ubu unyahora dandaza utuntu kwibarabara bitaba bitagikunda kubera ingingo zafashwe ico dusaba umuntu yoba bishoboye yobagize iyo mutima yogerageza gufasha umuvyeyi abona abana birirwa mwibarabara abana bakeneye indero yo muhira niyo kwishuri kuko umva ntibohereza ubuzima bwabo novuga gute muri kino kinjana tugezemwo batize ego amashuri azotangura mu kwicenda ibibe nko nita nka rappel amashuri azotangura mu kwicenda waragize uwo mutima uzo waragize effort nukuri uzofasha umuvyeyi abana indwi nta numwe yiga kandi bose bafite imyaka yo gushobora kwiga yo gushobora kuja kwishure
ni mu kw'icenda kandi ashaka umutahe mwabikurikiranye mu kiganiro. So ibyo nivyo novuga nka resume ku byabaye. Ibisigaye mubandanye mukora subscribe canke s'abone utarakora kuri chaîne yacu ya YouTube ariyo Ndaha TV. Hama ukomante ushaka ubwira ubutumwa uterereye uko wabonye ikiganiro ngene byari bimeze, canke ukomante ubaza ngene ushobora gushikana ubu butumwa kuri uyu muvyeyi bivanye naho ubuherereye ho batokubera hafi kugira ushikane ubu butumwa. Kandi hari numero icaho imbere kuri video yacu mwashobora kuyicako naho nyene kuri WhatsApp mukabandikira barashobora kubafasha. Ni management ya Ndaha TV. Ndabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye, tutosubira mu kiganiro cacu gikurikira. Peace.